Yego ibintu byose ni sawa nta kibazo nayo. Amahera y'abandi amahera. Amahera yamara amahera yena warayari sinone. Man, je rero ikibazo nagize iki ndirimbo maze kuyibona ujya mutemo yayitambye. Ujya sintuze semera indya. None ko naheruka mwari mufitaniye ibibazo ku mahera yiwe yagarusaza mu ndirimbo yawe gute. Kuko wewe uyameza mu muneze ngerageza kukugereranya n'ibintu byose muraho mbirama kuko wewe ntacyo kuruta kuko wewe urabahiga arabyuma. Satbi inuze dedication to y'indirimbo vere muyumvize indirimbo nziza cyane kugira ngo uheze gira ngo umuhezi iyo ndoto yiwe yibisaze niyo mfate ja vere ko Satbi umuntu nakuze numva ndamumviza keshi kandi ubwo shaka nuko yes indirimbo mane ni nziza cyane amasanamu yakorewe Sound boy wowe urafise akagorane ko gucererwa cyane gusohora indirimbo kugira turindire y'indirimbo izokurikira. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Faiva, ma pie manoti promotare maître de cérémonie manotito promotato maîtrato ceremonato uzo kwigana inoti azofunga bene de camera nije mbone ivyo mudashobora kubona ivyo ndashobora kubona ni cameraman ifise umusore afise izina yubakene Tijos cameraman back again reka manze mvuge ati nta nshuti nka umaze kugira subscribe kuri channel ya YouTube na utarabikora turaza kunezerwa no munsi niwe bikora sasa rero muri kano kanyaje naho ntamenye ibintu vya kamera ndiko ndabona ko mutumire cameraman yamaze kumwerekana se ko bimeze cameraman. Sasa bazadukwigana rero yamaze kumwerekana nawe mwamaze kumubona ninde muramumenyereye kuri kamera zacu za Bamanoti TV ni Sound boy yamaze gukora ibiganiro bitarike kuri Bamanoti TV kubera ko afise cameraman kamanze nkuremwe amafime afise ibikorwa yagiye akora muri no muziki ndundi ni Sound boy muri iyo minsi heze twamusanze ahantu kabisa yafashwe yakubititse bere ni jene namushiriye umuntu dusanga abantu ibintu byabaye ndanse ku mahera y'abandi. Sound boy vipi safi umeze neza ibintu byose ni sawa ni bineza kabisa none kuta duhuzijwe nyene ko ujye tukumbe ya nameze neza kabisa imbere ko dutangura n'ikiganiro mbere ko dutangura ikiganiro umanze ukanteza umunota umwe reka dukore agafaranga hama reka mu gukora agafaranga reka tuvuge tuti ukeneye kwambara neza ukeneye kubegwa neza ukeneye kuba kuronka agapira keza n'agapantaro keza ukaba ukeneye no kuronka agakofero keza nka school boy nambaye ushaka kuronka n'ibirato vyiza cawe gira ngaha imbere isoko ya Kamenge isoko iri haruguru ya Kamenge kwa Maduwa Fashion uhasanga imyambaro myinshi giye itandukanye makakwambika Maduwa Fashion akambareza kandi nta nubwo anazimba umukeneye shora no kucumwandikira ku ino turiko turabona ngaha amacha avuga tuti reka tubandanye na Sound boy. Yego ibintu byose ni sawa nta kibazo nayo. Amahera y'abandi amahera yamara amahera yena warayari sinone warayari nico kibazo office warayarisha kaje kiduba ndiko ndatwenga je senze ko Sound zosura kwicana nko nyene tuyage gende mu mahoro nibutse intambara yabaye ku muntu yenda mushiriye yagiye mwaramagije burya naguye nimvira no genda mugaruka nimvira tubuho Sound yoja twica bijya bibaho ubuzima bibaho bijya bibaho kabisa ariko vyavure nyine amahera wayasubije amahera nare yasubije kweli narayasubije inkoko yararutse narayasubije naranasoze ko gwanje Sound nk'umuntu ahubwiye idekrive o kwidekrive gutuma nabwiye ati dondore Sound ni muntu ki mnakoze ama Sound Sound novuga ko numu artist w'umurundi Sound boy wamvugiye byinshi muri y'umurundi ya Sound boy tutarashika kure tutaraja kure reka simpave uburagororaka kuko mu mwanya ndava rahubwira utubave uducishirizamo Sound mfise uratse ko ndumunyarusaka ariko nterukira urusaku nuko Sound boy afise indirimbo shasha ariko gusora bita umuramo sivyo ya indirimbo shasha iriho yaramaze no kuja hanze aba kurikirana Sound boy indirimbo yaramaze gushika kuri channel ya YouTube ya Sound boy Sound boy budi Sound boy boot uvuga Sound boy Burundi man je rero ikibazo nagize iki ndirimbo maze kuyibona ujya mutemo yayitambye
ujya sintunze semera indya none ko naheruka mwari mufitaniye ibibazo ku mahera yiwe yagarutse aza mu ndirimbo yawe gute ibibazo bimaze kuhava kuko umuntu donc umuntu umaze kuba mu mugirani akantu ko gucanamwo abasigaye yuko mugira iki musubira kwiyunga mu kiyunga niho wamuvuga mwariyunze ha mu bintu ni fresh ntari yarabonye ko nawe ntari nicaye amafaranga yarungika hari ivyo yakora nubo mwarasubiye nyene rove nyene nta kibaya ibyo bakumanyena na wawundi bujya bamwitanga iyo umwe twagusanga ramwitanga kikaba ndamwibaye bamwita Christine reka tubishire ku ruhande okay sound general nk'umuntu nze umuntu w'umunyarusaku wa Buja Flavor jewe naje nzanye indirimbo yawe umporamwo ndashaka tuze kwigirako kugene waririmbye muri umporamwo muri kano kanya uze kwigiraho kunyene cameraman hariya nahafise kamera areka ndamusabe cameraman adushiremwo indirimbo umporamwo nize kubarisho oya niba arisha wigiraho kujya mirongo nyene shaka abantu bumve ndi kumwe na sound akapera nyene tu ya na tubazi tugirize volume cameraman record. Down the boy, I love you. Hey, umora mu mutima ivyo kubabarama nabisezereye kare kuko wewe uyameza mu muneze ngerageza kukugereranya n'ibintu byose muraho mbirama kuko wewe ntacyo kuruta kuko wewe urabahiga arabyumaya cameraman tugereze nga ewe arageze ahantu nze neza baby girl umeramwo imisi yose umoramwo baby girl umoramwo man dedicate ku bantu muri mu rukundo dedicate kuri mwebwe special dedicate kuri Manotine wherever you are bo sound boy indirimbo yawe ni nziza cyane man ndayikunda sana ndakunda no kwivuza kenshi nkiyo mvyuze man none wandika guturiyandikira cyane ndiyandikira indirimbo nani mukwandika ibintu biremereye mugugakora gake ndafata umwanya ama gukora naho gukora gake no gukora gake byarabaye inyuma inyuma gato yankoreye ijya ndirimbo cover ya Valentine naracishije mu mwanya kabisa cyari mutonya kugira ngo nsanye amahera yari yamaze guhagarara y'abatiespora n'uburyo buribwo yari yahagaritse ndozeya n'uburyo burabamwo mbere no vuga ni nkaco nyamukuru gituma umuntu asa n'ugira umwanya asa n'ugutebera mu bikorwa mugabo nizeje abaforonga sound boy yuko umwanya nkuwahaciye utazosubira kuhaciya sound make sure kugira ngo umuntu wese ariko aradukurikirana mbwire nk'akantu ko tuba ku buryo wa muri kano kanya acaja kuri channel ya YouTube agire subscribe anarabe n'indirimbo umporamwo wo akajambo mubarira kugira yumve kabisa ikintu ufise uri special wigizeye ko bo ikintu niyizeye ko ni cyuko premièrement bivanye n'amakomatira variya aba bumviza indirimbo icambere barambwiye ati indirimbo iri romantique akaririmbo k'abantu banakundanye kabisa kuburyo ushobora kukamurikira mu gatondo tumporamwo ikindi gira kabiri ni indirimbo novuga
irameze ukuntu imeze nk'itambika basi niko bivuga ya ikindi ni indirimbo numva wo tura nk'umuntu boba mu vyumba kumwe ya yego yes reka ndase muri kano kanya umuntu wese reka dukurikirana ko ikiganiro nigihera rika pana ubunyene ikiganiro gihetse ucugenda kuri YouTube wandike Soundboy Burundi hama ni Benade na Soundboy BDI hamugire sasa bumvise indirimbo umuharamo indirimbo nziza cyane Soundboy wowe urafise akagorane ko gucererwa cyane gusohora indirimbo kugira turindire y'indirimbo izokurikira indirimbo ikurikira ariko sikuri kabisa ni nyuma y'amezi angana apana amezi kuko ibikorwa biriho kabisa ari nubwo nashikiye na kiriya kibazo wabonye mugabo ibikorwa biriho kabisa yego ikindi tuzaduhura naco kibazo duhura naco kigatuma dutivye ibikorwa uburyo kabisa kwinjira studio gukora clip urazi n'ibintu biba bigo bidafise umuntu akuri mande agufasha kunuko usanga kabisa ari ibintu bituma nuvuga ngo abaririmbyi beshi bagira umwanya bagiriramwe n'amarotare yego mane kandi rero irya ndirimbo nubwo wibagiye kuvuga abantu ushimira muri irya ndirimbo ndabona menga bo bari benshi kubera ko ndakuzi yeno hagaze mano tsiko tuzi naye nkabande special talks wobwira kuri wantu washimira cyane mbo icambere nambere ndashimira Gastar Studio. Gastar Studio sado ifitaniye na partenariat na Bamanoti TV. Na Bamanoti TV ikindi gira kabiri ndashimira na mwebwe TV yanyu irafise uruhara runini kuri Soundboy. Gastar Studio irafise uruhara runini kuri Soundboy. Yaye nkanashimira n'uwundi muntu uwundi mu papa yarawene yakodijemwo kuboko muri umuramwo bamwita Giste sazo ari umupapa kuri Sunlook ni beshi sino bamara yes indirimbo mane ni nziza cyane amasanamu yakorewe uvuye ureretse audio ni nziza gusa n'amasanamu ni meza nubwo ari ntunze ari nani ari lyrics ige video irimo ifashe neza mane kandi nasa neza avuye mu kubona ndabikesha mu director yakorewe Tijos asabe na cameraman muri Bamanoti TV mano ko biri kose yabikoze neza man ndabikesha ujya kabisa uzijya ndirimbo ntarinze ko muri ko murana yikora nagenda yigwa ko yarikoze ndavuga indirimbo yakozwe nande bisanga kabisa amasana munenza nzi gukora ibiganiro gusa no kudirectinga ni twende tu yajya abasana mubona ameze kuri atuyakisha Tijos yubakwe yes Soundboy bo jewe rero burya rero habujya abafana ndaze baraza kumbaza ibintu byinshi na cyane ku kuntu kungene bwa mbere twahuye turiko turagwana man bijya bintu nshaka umuco neze ngene byaheze ingene tu bijya guhera cyane ntibirahera no bizohava bijya yarafise amakinga ko ibikorwa dukeneye ari bwabone ibikorwa no narakoresheje ari amafaranga none ko riki wanka kuyereka kuvyerekana turiko tarayivuga kwanka no kubivuga yani bavuga ngo ikintu cyose n'umwanya wacu hari gihe umwanya wo gushira indirimbo habona nti wari bwagere kandi nawe urabibona ko urabanza ukaviza ugapanga ikintu kugira oya mane ko rewe yarisha amahera wari kumubwira ati ntaragiye ko ndabisohora gusa ama indirimbo ngiyizi nyambara inzu ngiyi mutiriwe muraja mu bintu byo gutara induru kugira oya nta mazu gusa iby'indirimbo byo bivuga ko mugabo inzu ayi inzu warayari oya nayo nari ibyo amafaranga y'inzu Soundboy mbere ko turangiza ikiganiro ndibaza umurimbyi wose afise indoto afise ikintu avuga ati je nipfuza gushika kuri iki ndoto y'ibisa dufise ni nkiyi indoto gwanje y'ibisa shaka kuririmbana na Satu niyo ndoto y'ibisa dubi shaka kuririmbana na Satu wa muntu uravye kino kiganiro ubutumwa bushikirize Satu umutipe uko biri gwashaka kandi nabizi no kuririmba umana Satu yinuze dedication to y'indirimbo vere mu yumvize indirimbo nziza cyane kugira ngo uheze gira ngo umuhezi iyo ndoto yiwe yibisaze niyo mfate ja vere ko Satu umuntu nakuze numva
ndamumviriza keshi kandi ubwo shaka nuko niyo ndoto yanje y'ibisazi rero nyene ukumva nyene uri bayina satu uvuga ati jemberema indoto zanje ndafinishije niko ndakoze ko bo amare sound boy reka tuvuge tuti imbere ko turangiza akaganiro tubwire akajambo nituvuge akajambo kanyuma reka tuvuge agasunika rujo akajambo kanyuma umuntu akavuga agiye gupfa agasunika rujo imbere ko turangiza ikiganiro bo uwavuze ngo nagaki agasunika rujo wenda ati nta kirundutse agasunika rujo agasunika rujo okay reka nshimire mwebwe nshimire naba ariko baradukurikirana ndabatumira kuja kuri YouTube kuraba ibikorwa bya Sound Boy Tijos cameraman ana uri karakora ikishoboka byose kugira ngo amasana amashikira azadukurikirana shimira shimira ni beshi kabisa ego hama mwakoze kuza dutemberera no kudukoresha iganiro kandi murahawe ikaze kandi nibonye yes nanje cyamanuka mvuga ati nta nshuti nkawe wadukurikiye kuva mu ntago cika muri kano kanya nta nshuti nkawe umaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube jeri imbezanye nitwa Manoti Promoter Manoti mu promoter wacu Manoti Promoter le maître de cérémonie Manoti te promoter ta maître de cérémonato uzo kwigana iyi noti murabizi azofunga behind the camera ni engineer Tijos cameraman yagarutse kandi renza gumagiruko ndabakunda cyane mugira imanota n'amanoti kubaha abafane niyo ndero ituranga people